by'ukuri ntibikuve ko mwene data uriko uranyumva aho woba uherereye hose, ikiganza c'Imana kirushirize kubana nawe, kandi ko wahisemwo kubaho ubuzima ari Kristo, wahisemo neza. Imana ishishikare kukugirira neza no kuguha gutsinda abansi bawe bose. Uyu munsi tugomba tuvuge ijambo ryo kubikomeza, niryo tugomba tuganire. Ubuheruka ku munsi w'ejo twariko turarabira hamwe ingene ijambo ry'Imana ritubwira ko mu misi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, abantu bagahinduka, bagata ivyizerwa, bakikunda, bagakunda amahera, bakirarira n'ibindi vyinshi. Hama duce tuvugana ijambo rivuga ngo dushireho itandukaniro riboneka hagati yacu n'igihe ca none n'ico gihe c'iherezo. Iri jambo kubikomeza wohita wiyumvira ati none dukomeze ibiki? Ndagomba ko ukomeza ihamagarwa ryawe, ndagomba ko ukomeza ivyo wizeye, ivyo wizigiye, ya mahame yawe canke za ngingo ugenderako, vya bindi agakiza kawe kubakiyeko, rya jambo wubakiyeko, ya nyifato yawe ikuranga, vya bindi Imana ikuziko, vya bindi nyine mw'ijuru bakuziko ko ari vyo wubatseko, vya bindi Imana igushimira, vya bindi Yesu agukundira, nivyo ngomba ko tubikomeza. Ijambo ry'Imana riratubwira neza mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto igice cya 6, hari amajambo duhabona avuga ngo Kristo ahuriye hehe na Beliyali, uwizera n'uwutizera basangiye iki, kandi umuco n'umwiza bifatana bite, ukugororoka ukugabitanya bifatana bite? Naha rero mpera nkubwira nti shiraho itandukaniro riboneka hagati ya wewe n'igihe c'iherezo, n'ab'igihe c'iherezo n'ivy'igihe c'iherezo. Ibikorwa vyawe ntibise n'ibikorwa vyabo mu gihe c'iherezo. Wewe ko wamenye Yesu ugahitamo kubaho ubuzima ari Kristo, gumana kwatura ivyizigiro bizima, ntute ivyizerwa vyawe, ntuhindurwe n'ibihe, ahubwo ukomeze ihamagarwa ryawe muri Kristo Yesu, kugira ngo uboneshereze abari mu mwiza. No kuvuga aha novuga nti nk'uko umuco n'umwiza ivyo bintu bidafatana, aba ariko nawe udafatana n'ino si ya none na rino terambere rya none. Nk'uko ukugororoka no kugabitanya ivyo bintu bidafatana, abe ariko nawe ugumye ivyizigiro bizima, kwa kwizera kwa kuzima, vya bindi Imana igushima ko ubigumane, vya vyamwa vyiza, vya bindi nyine Imana igukundira ubigumye, ntukabiramplase n'ikindi cyose. Ngira ngo uhise wibuka ingene Satani yapropoje Naboti, amupropoza ngo uruzabibu rwawe rwiza nurumpe, ndaguha urundi rurutugo, canke ndaguha amahera ruciye. Niko na Satani ashobora kuza kuri wewe akaraba ako gakiza kawe, ingene Imana igakunda, ingene ari keza, ingene ari ak'igiciro. Satani akavuga ati nta kuntu ako gakiza keza wakiriye wokarekura nkagukabira nkaguha kandi keza karutako. Akakwereka rero bino binezero ngaha mw'isi, agakiza karyoshe, ureke kwiyuza uribabaza, ureke kuza uribanira, ureke kuza uragira ibi n'ibi n'ibi, ivyo bintu vy'utwigoro, ivyo bintu vy'imiruho, tubona kuruha gose. Ndaguhe agakiza karutako ufise, karyoshe karutako, canke ndaguha amahera ruciye. Akagupropoza amaronko kugira ngo akwake ivyo wari ufise. Nukuvuga ukwiye kugaba, wowe uri kuranyumva, ako gakiza ufise, ivyo bintu wizera, ya kirazira washiraho, bigatuma uba umukunzi w'Imana. Muri kino gihe Satani aragomba kubikwaka, agukabire, aguha ibindi, aguha agakiza katarimwo kwirinda, aguha agakiza katarimwo kugendana ubuntu,
aguhe agakiza katarimwo ibintu byo gukunda Imana, katarimwo kwisonzesha, aguha agakiza katarimwo guca bugufi, aguha agakiza katarimwo gusuzugurwa. Wumva ugende nk'uko abisi bagenda, uvuge nk'uko abisi bavuga, kugira ngo ushimwe na bose. Nivyo Satani agomba kuguha. Hako wohamwa uhogwa izina rya Yesu Kristo, Satani agomba kuguha agakiza utazokwigera uhamwa, utazokwigera uvugwa nabi, utazokwigera usonza, utazokwigera ugira gute. Ariko nkwibutse ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abagomba kuba muri Kristo Yesu bazohamwa. Mbere n'abazobica bazogira ngo bagiriye Imana ikimazi. Bisigura ngo twebwe ntitwizigiye gutabarwa muri biboneka muri bino bintu vy'isi. Naho twohamwa, naho twosonza, naho twoca mwirinde, iyo nzira irahita. Nico gituma rero ndiko ndakubwira kubikomeza. Naho woca mu bintu bigoye, komeza inzira watanguye ntukayite. Naho woshikirwa n'ikibazo kanaka, komeza inzira watanguye ntukayite. Ijambo ritubwira ngo nimba hari umuntu ababaye nasenge, uworaraniwe nawe aririmba ishimwe. Bivuze ngo nta gihe na kimwe woshikamwo ngo uhitemwo kubireka, uhitemwo kumanika amaboko, uhitemwo kwiranda, kwiganyira no gusuhuza umutima ngo ubireke. Bikomeze, komeza gusenga, komeza kurondera Imana, komeza kwizigira, komeza kwama ivyamwa, komeza kwirinda icyaha, komeza kuja mw'ijuru, komeza gukora ibikorwa, komeza kuja mu makoraniro. Bikomeze, ubikomeresha amasengesho, ubikomeresha ukwizera, ubikomereshe ivyizigiro bizima. Yesu Kristo akumpera umugisha, Yesu Kristo aguhezagire cyane.